volley kwisima ndatwara agashimwe ka meilleure révélation de l'année ndagatwara imyaka 2 papa wawe yego ico gihe nari ndi aho twajaye muri sortie 2023 hama umukuru wanje nawe yitwa Fiston niyo ngabakina muri Rukinzo nawe muramuzi no twarajanye muri Kenya 2024 twongera turajana muri Ghana 2024 nyene numva yuko gusohokana na papa we no muvukana wiyumvise gute bwa mbere musohokanye Madudu bon numva nawe ucuvyiri numva n'ibintu biryoshe nkene rero mukironke iyo statement tumvye mu sportif atakwankuhaje kugenda gukina ivyo wifuza je ndibuka kera narakina basket ariko mu nyuma arambwira ati wowe kazuza kawe kari muri volleyball. Shalom les amis nizere ko meze neza cyane. Ino ni Black TV kuva muri Black Bingo Entertainment. My name is Yone Pablo. Turi kumwe na Obe Albakaze kuri kamera yacu ariko mbere ya screen zacu turi kumwe n'umuntu yambaye agapira keza cyane bazi gusoma baramuna inganji gospel nini kuri cyane na gashanete keza cyane. Numwe mu badasanze muri sport ndundi n'umwana ukiri muto waserukiye igihugu muri Coupe du Monde zirenze imwe umva ngo wowe ufite imyaka 20 cyangwe iri munsi ya 20 hari ibyo baragezwe na utarageze icara bige rero tuganire kano kanya uraza kumva byinshi cyane by'uko no munani imbere yacu nawe aza ko tubwire karere bimeze gute ubwo muvye yagezeho ku myaka mike arabara mini cyangwa biragenda gute ariko uza kumenya byinshi cyane rero nshimire wakoze subscribe cyangwa sabone kuri Black TV ubwo uri umuntu w'agaciro nakubiye ko reje nitwa Ornel Pablo una nawe turi kumwe atwidondana natubwire uko yitwa ndetse nahavuka turamenya byinshi kubijanye n'ivyo akoreramo turagwaye ikaze kuri Black TV. Murakoze cyane ku mazina kwa nitwa Mukunzi Ornel gusa benshi bazi ku izina rya Madudu n'abandi umukinyi wa volleyball beach ndetse no kwisima kwisi yumye. Kubera iki dore kuri Madudu unyegereza kamiko nkuko nanje nakagize kugira ngo bumva ko kaje kawe neza kuko umva ikintu cya Madudu ariko nyine gifite inguvu nyinshi ko musaniki niki kubera iki Madudu en fait nkiri umwana navutse mfite ibiro byinshi hakaba mu banyi wanje kuko naravurugana mufite naravurugana cyane. Okay. Rero araraba ukuntu mvurugana n'ibiguvu ye nari ifise avuga ati winye niza nka Madudu kweri. Tereka ndamwitwoko na bica biheraho. Navuze byinshi ariko nkine ubanze ubwira abarundi kwa kwikirana Black TV ndetse n'abanyamahanga Madudu amaze gutwara ibiki nk'agashimwe mu byo akinamwe kandi nakuvugire volleyball. Bwa mbere nkiri umwana nkina muri mu mayekore narashoboye gutwara imidari ya beach volleyball ndetse no kwisi yumye hari muri 2016 2017 hama mu nyuma ndagenda kwisi yumye kuri volley kwisima ndatwara agashimwe ka meilleure révélation de l'année ndagatwara imyaka 2. Okay. Mu nyuma ndatwara n'agashimwe ka meilleur réceptionneur ego kwisima ubushimwe butatu. Hama kuri beach volleyball nayo yabakuze fise imidari gera kuri hano mu Burundi fise imidari 4. Watanguye guserukira equipe nationale ryari? Equipe nationale natanguye kuyiserukira 2023 hari kuri beach kwisima naho ndayiserukira 2024 muri nationale ya moins de 20 ans. Dubwira imyaka wari ufite naserukira equipe nationale yo kwisi yumye. 2023 nari fise 17 ans. 17 ans. Yego. Ico gihe muri equipe nationale mwari musohokanye abakinyi bane mwari muri kumwe Fisto mwari muri kumwe umukuru wawe. Oya. Ico gihe nasohokeye nationale yari kuri beach yari moins de 21 nationale kuri beach moins de 21 twari kumwe na Beltran. Okay. Na Diamel n'urye bavukana yitwa Lionel ubunye ari hanze. Okay, ari hanze. Dusunyuma gato karere wayitanguye ryari yo gukina umupira wa volleyball wayitanguye ryari waciye mu equipe ayahe? Bon. Novuga nayitanguye kuko je nahereye muri école 2015. Okay. Hama ngenda
ngenda ndaca muri za Rukinzo na Bune ariko aho nta lisansi nari mfise nari nkiri umwana ukiri umwana mutoya yego hama ca ndayitangura neza muri Bisoro 2021 yego kugeza n'ubu niyo nkiri uva muri famille y'aba sportif ubwo abantu banzobabwire famille uvamwo aho muvukana ko bangana n'abari muri sport ko bangana reka duhere ku muvyeyi wanje benshi ngira baramuzi yitwa Niyongabo Charles okay akaba yahoze ari umumenyereza wa Bisoro ndetse na beach niwe novuga niwe yatanguye twatanguye kujana sorti ya mbere niwe twatanguye kujana muri Maroc 2023 novuga ko vyari bihe vyiza ko kujana n'umuvyeyi urumva intango ya mbere ya Madudu kuri muri volley beach hari udufoto nabonye twa kera muri kumwe kamana ba Diamel ako mu dupete duto intango yanyu ya mbere yari imeze gute Madudu hajya hari muri 2022 okay twari dukinye zone 5 yabereye ino twari tukira abana je n'abana n'uwitwa Case okay sinzi ko umuzi Diamel abana n'ugera Ornel nyine Kei nu yakina muri Rukinzo oya yakina muri Bisoro akina muvanda mubona mwana akina muri Bisoro bensi ico gihe twaciye tugira n'amahirwe iyo zone 5 yabereye ino turayitwara Burundi turaba ba mbere wari ufite imyanya ngahe 2020 nari fise Kenza yego akenza n'amaze gutora agashimwe ka mbere yego okay amakipe aciyemwo ni Bisoro yonyene ego na izo nzindi za Bune na Rukinzo novuga nta lisansi nayise kwari gukora entraînement gusa equipe officielle nahereyemo ni Bisoro nambari mayi okay wari utubwiye papa wawe ego jogiye nari ndi aho twajaye muri sortie 2023 hama umukuru wanje nawe yitwa Fisto niyo ngabakina muri Rukinzo nawe muramuzi okay no twarajanye muri Kenya 2024 twongera turajana muri Ghana 2024 nyene numva yuko gusohokana na papa we no muvukana wiyumvise gute bwa mbere musohokanye Madudu bon numva nawe ucuvyiri numva n'ibintu biryoshe nkene rero mukironke iyo statement muti muzosohokana mwese muri famille byari bimeze gute mutashe mwese mu wanyu kwanze iyo message wayirose gute Madu wari umunezero udasanzwe we deja twari muri ndibuka ico gihe tubakarifye kuko twabanje gukina ino onyi mu buru ahanye kugira barabizi zogenda cha turabakarifye tuvukana okay kwanza ubwa mbere ava twarakinye ino turakina zone 5 y'abakuze 2022 nyene mu mpera turakina mu nationale y'abakuze tukina zone 5 yabereye ino nabana na mukuru wanje Fisto Fisto mwarabana yego okay twari bwabaye na Bertrand Joge Burundi bwaciye witwara niyo zone 5 nyene mwayitwaranye mwe na Fisto oya yatwaye ba Ivan yari Ivan na Ivan wayitwaye nitwa Ivan na Ivrare twaye ico gihe ni Egypt yadukuyemwo ndavyibuka ego ico gihe mwakina na Fisto afite imyaka ingahe nawe ufite ingahe hari 2022 nari 17 nivyo umva aho sikera cyane ariko niwe butumwa Fisto yaguhwa nk'impanuro mukinana nka muto yiwe wibuka ndibuka ico gihe tubana yarambwira kuko ico gihe nari nkiri umwana naragira ibintu vyo gufina cyane kibuga umva sinari kimwe twutwana nyene yego arambwira ati kura mu mutwe arambwira ataranyereka ati kino kunuku ati turiko dukina n'abakuze novuga kari niwe muntu wa mbere twatanguye kubana muri kariyere ya nationale y'abakuze kuri beach abatazi Fisto nk'umumo wo muvuka kandi mageze bako gukinana Fisto n'umuntu ameze gute ampe alizime gato Fisto benshi baramuzi akina muri Rukinzo n'umuntu atekereje cyane kandi akina umupira neza vraiment na beach arayikina kandi neza okay ego kano kanya ni giki mukunzi kizo namaze gutwara muri volleyball atazigira yibagira bon navuga agashimwe na tuvuge agashimwe na coupe tuvuge coupe tuzigira wibagira ntizopfa nibagiye ni twatwaye muri FEASA duheruka gutwara mu mwaka uheze ni ryambere nari ntwaye coupe internationale hanze y'igihugu okay uraserukira ishuri
naye nagiye kuranforsa Saint-Eric muri volleyball. Watwaye na coupe ya Interuniversité na ESG naho nyine ubushimwa bari bwishi cyane. Atari banga amafaranga Madudu amaze gutwara muri volleyball menshi nangahe? Fredo Miso ya novuga niyo mahera menshi. Fredo Miso ya mbere natwaye nyinshi n'icage tugenda muri Kenya. Niho twaronse $350 urumva narimenyereye turonka $300 cashira ko 50 urumva yuko yari menshi. Fredo Miso yawe ya mbere wayirose ufite imyaka ingahe? Fredo Miso ya mbere yanje nayironse c'était 2022. Igihe dukinira ino nationale y'abakuze. Niyo Fredo Miso naronse ya mbere yari 200,000 y'amarundi. Yego. Ni igiki umaze gukura muri volleyball wishimye uyirukira bakavuga ati ndishimye kuba ndi muri volleyball? Icya mbere nabagenzi, kindi ni novuga ubumenyi narugurutse mu mutwe cyane kubera narabonye ibintu byinshi nagiye hanze ndaraba ibintu ntari bwabone urumva nako nakarusho. Yego. Iyangiro rya Madudu muri volleyball ni rya hifuza gushika he arataraga hifuza gushanga yarahejeje? Ntaho ndagera urumva nifuza kugera kuba umukinyi au niveau international. Yego, kinyakomeye. Akajambo kamwe ku mukinyi mu bana mu partenaire wa mu manyiye kirekire Bertrand batazira kibeni. Kajambo no mubwira nuko yizere yuko nzomukorera ibishoboka kugira tugere kure. Ako batamuzi kibeni n'umuntu umeze gute muri ibyo byo gukina muri sport? Kibeni ariwe Bertrand benshi baramuzi, ni umukinyi nyene turakina na icambere muri byo soro turabagenzi cyane niko novuga. Ni nk'umuvandimwe wanje urumva gukinana n'umuntu umugenzi mukinana na equipe biryoshe kandi mu mwiyumva namwo. Yego, twadukinana beach nyene. Nirihe banga impanuro Madudu agenda gushikano kanya ashobora kuba yarahawe numwe mu babanye muri volleyball rimufasha kwamagenda ko buri gihe? Novuga yuko ari ry'umuvyeyi banje aho yambwira ati volleyball discipline niyo ya mbere. Ego, discipline nico cambere. Ikintu wishimira cyangwa nk'akarusha ati kugira umuvyeyi w'umusportif ni vyiza cyane. Ni igiki wishimira ko ufise umuvyeyi w'umusportif ubona arakamara akahe nyungu yaye kugira umuvyeyi w'umusportif? Novuga yuko ari anakarusho kanini ndibaza benshi murabizi udafise umuvyeyi w'umusportif atakwankuhaja kugenda gukina ivyo wifuza. Je ndibuka kera narakina basket ariko mu nyuma arambwira ati wowe kazuza kawe kari muri volleyball. Rero urumva nkaho nakarusho aranyankuhaja ibintu byinshi mvuze ati ndagiye mu entraînement ntambwira ati ngo hagarara ngo ikivyo. Yego ishure urumva ishure n'ubundi ntegerezwa urumva nibi umuvyeyi ntashobora kureka ngo ukine ngo ureke ngo ishure. Aranyankuhaja akagerageza nkafatanya ishure na sport. Niba byoroshe kuvukira Bujumbura nawe wavukiye Bujumbura majahemeka? Navukiye Bujumbura ku Musaga. Umwana wo ku Musaga n'inkino bavuga bati si ibintu ntibijana, hari byinshi bindi bajamo bitameze neza, ariko kano kanya Madudu amaze kugera kuri byinshi kuko uri indege inshuro zirenze zibiri ujanye na sport kidasanzwe no kuronka $300 kidasanzwe naco nyene. Ibanga cyangwa impanuro ushobora guha aba bantu bavuga bati ku Musaga ntishoboka ariko ukora bishoboka nizaye? Je nk'impanuro notanga icambere nuko ikintu cyose bisaba ni mu mutwe vyose. Ikintu cishizemo ukavuga ati je reka nkora ikiyinye ukagikora ugikunze kirakuzanira ingaruka nziza nyine urabona kirakuzanira amafruit meza. Je ico no kwankoraje abajene bagenzi banje nuko ntibaneglige sport yariyo yose. Bayikore bayikunze nayo izobakunda. Aho ugeze Madudu muri karere yawe ya volleyball ni ndushimira mandushimira? Uwa mbere nshimira n'umuvyeyi wanje bien sûr. Wa kabiri novuga nshimira ni mama wabuje nawe ukunda volleyball? Yego cyane. Arigeze za kubashikira muri volleyball?
nyene ntakunda kuza mu match ariko nyene arabikunde mutache mwera umva ko nawe ari fier kuba mu bikina dutwaye nk'imidari arishima okay wow abantu ushimira nshimira n'abavyeyi undi no nshimira ni president wanje yashoboye kunyakira muri bisoro nkiri umwana nyina avuga ati tumusinyishire sasa umwana ati kuko bwa mbere nari muri bero nyene barashira kuri attaque ndibuko icyo gihe bashira kuri attaque hari hagwaye umwataka turiko dukina na Rukinzo tuca turayitsinda kuva icyo gihe president arambwira ati uzoca kuri attaque tuguma kuri n'ubu rero niyo nkiri abakunzi ba Madudu ni nakaye kajambo babwira abakunzi bakubona kuri parke kwita umupira hasi bakawumva volleyball ubwo ni iki babwira cyo no babwira nuko banyitege mu myaka iri imbere nzorushiriza hajya Madudu katugushimire cyane twifuza no gutera imbere mugiye gusarukira Burundi mu nkino zo muri Maroc ubwo twifurize amahirwe masa ariko naho twifuriza ko Madudu idarapo nko mama mu bikora imbere y'ibihugu bitandukanye bizoseruka mu gihugu ca Maroc nobwira cyambere nobwira abatwiteze kwa amaso nuko ubu bunyantrema turazifise zikwiye kuva muri December twitegura naho urumva umva yuko arakarusho ubwo ari kizero utanga hagati ya timu yawe ndetse na wewe ndetse na witwa Kibeni ko mushobora go represent igihugu neza cyane yego neza cyane ndavye ukuntu dukora amantrema nta nkeka tuzokora uko dushoboye bonne chance tuyifuriza amahirwe rero murakoze cyane merci beaucoup